Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye. Na makuru ahanene tuza kuraba ko ariko haravugwa mu gisata c'umutekano cane mu gisirikare. Kurongora ibiro bikuru vya gisirikare ni kibanza cama gicunzwe cyane n'abarongoye igihugu, kandi nanone bamwe mu bakuru b'ibihugu bahora umwanya n'umwanya bikanga ko uri muri ico kibanza ashobora gukora ibara. Ikibanza c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ni kimwe mu bibanza bitoroshe mu gihugu, kuko abakuru b'igihugu bose bama bicura ko uri muri ico kibanza ashobora kubahemukira akagumura igisirikare kikabakura. Aha rero ni nayo mpamvu ari bake barambira muri ayo mabanga, mbere ni bake cyane kandi bashoboye kumara imyaka ishika 5 muri ico kibanza. Umuntu arashobora kuvuga ko General Major Thomas Ndabemeye asa n'uwajejwe ayo mabanga mu kiringo nka cyose cy'ubutegetsi bwa President Micombero be na General Prime Niyongabo badasanzwe uravye uwo mwanya bahamaze. Ikibazo ngo President Ndayishimiye agiye kuzogera mu myaka iza ni azoshira General Prime Niyongabo mu gihe atapeta sigaranye ashobora kumuha, mu gihe kandi imyidogo n'amashari biriko birarwira mu bahoze muri FDD basaba ko General Prime Niyongabo yohindurwa. Kimwe mu bintu bitangaje kandi ningene ata mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vy'intwara miheto yigeze ashobora kuba umukuru w'igihugu no mu bihe ivyo gutembagaza ubutegetsi vyari vyeze. Babiri gusa muri bo nibo bashoboye kuba abashikiranganje bo kwivuna abanzi, kumbure bari bafise ico bapfana n'ukuntu baba bacunzwe bidasanzwe kandi binubwa n'utwara igihugu. Imbere gato yuko tugaruka hanini kuri Prime Niyongabo, reka tubanze tubabwire ko umurundi wa mbere yagenywe kuba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ari Major Albert Shibura. Uyu akaba yaragenwe kurongora ibiro bikuru vy'intwara mweto muri ntwarante umwaka w'1967. Imbere yiwe naho Uburundi bwari bwarikukiye, umukuru w'igisirikare yari yagumye ari umubirigi mu kiringo c'imyaka hafi 5. Uwundi kandi ni wakoreye abakuru b'ibihugu batatu nk'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Uyu akaba ari Colonel Jean Bikomago. Uyu yagenywe na President Ndadaye mu mabanga y'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto mu mwaka w'1993. Ayo mabanga yarayagumanye ku ntwaro ya President Ntaryamira no ku ntwaro ya President Sylvestre Ntibantunganya. Ni gutyo rero gushika ubu ari we wenyene yabaye umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto ku ntwaro zitatu yakuwe muri ayo mabanga na President Buyoya mu mwaka w'1996. Uyundi kandi yabaye umukuru w'ibiro vya gisirikare wa mbere ava mu bwoko bw'abahutu. Uyu akaba ari General Major Godefroid Niyombare, niwe mukuru w'ibiro bikuru vy'intwara mweto wa mbere ava mu bwoko bw'abahutu, yagenywe na President Nkurunziza mu mwaka w'2009. Igenwa ryiwe benshi bakavuga ko ryari ryabaye nk'ikimenyetso gihambaye ko igisirikare ari icamoko yose. Uyundi yabaye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, eka mbere umukuru w'igisirikare wa mbere yamaze igihe kinini muri ayo mabanga. Uyu akaba ari General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo akaba amaze imyaka 12 yose muri ayo mabanga. Gusa imbere yiwe General Major Thomas Ndabemeye yarongoye igisirikare cy'u Burundi mu kiringo c'imyaka 9 n'amezi hafi 6. Akaba yaravuye muri Rusaba mu mwaka w'1967 gushika kuwa mbere Munyonyo umwaka w'1976. Kuri ubu rero akaba ari we agira kabiri mu bakuru wabaye umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto yamaze igihe kinini muri ayo mabanga akurikira General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo umukuru w'ingabo z'u Burundi arambiye muri ayo mabanga. General Prime Niyongabo amaze yagenywe muri ayo mabanga mu mwaka w'2012. Rero kuri uyu munsi niwe wabaye wa mbere abaye
amaze igihe kinini muri ayo mabanga. General Prime Niyongabo niwe ya mbere yinjiye mu mateka y'u Burundi nk'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi, n'ubundi amaze umwanya munini muri ayo mabanga. General Prime Niyongabo yarongoye kurongora ibiro bikuru vya gisirikare muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2012, akaba yarasubiriye General Major Godefroid Niyombare. Kuva ico gihe yagiye araduga amapeti, araba General Major, aba Lieutenant General, hanyuma General. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014, Prime Niyongabo ari mu bajenerali bahoze muri FDD banditse ikete risaba ikurwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana ndetse na CPS Guillaume Bunyoni kugira bemerere Perezida Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Abagaragaje gutembagaza ubutegetsi muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 bavuga ko General Prime Niyongabo yabahindutse ku munota wa nyuma, bituma umugambi wabo udashika. Gushika muri 2015, General Niyongabo yarazwi nk'umwe mu badashigikiye ibiturire no guhonyora agateka ka muntu. Yari kandi mu badashigikiye ivyo kwigisha imbonera kure ibirabana n'igisirikare. Ariko ngo mu kiringo ca gatatu ibintu vyateye bihinduka, kumbure kubera atanabavuga bari basigaye. Inshuro zibiri zose General Prime Niyongabo yarahatswe kugandagurwa mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ngo rimwe vyabereye mu Burundi, irya kabiri rivuga ko ryabereye mu gihugu ca Somalia aho yari yagendereye abasirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu mu butumwa bwa AMISOM bwo kugarukana amahoro muri ico gihugu. General Prime Niyongabo azwi kandi nk'umwe mu bajenerali bafashije cyane Perezida Ndayishimiye gushika mu kibanza arimwo uno munsi. Nawe ngo yashitse amushimira ama ipete ryari rifiswe na Bunyoni gusa. Tubibutse ko imbere yuko General Prime Niyongabo ahabwa ipete ryo kuba generali, ari Alain Guillaume Bunyoni yari afise iryo pete wenyene. Hari kandi urutonde rw'abarundi bamaze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare. Muri aba bose harimwo uwatwaye kuva muri Ntwarane gushika muri Rusama, uyu akaba ari Major Robert Shibura. Uyu akaba yaratwaye kuva mu mwaka w'1967. Uyundi yatwaye kuva mu mwaka w'1967 gushika mu mwaka w'1976, akaba ari General Major Thomas Ndabemeye. Kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1977, Colonel Silver Nzohabonayo. Kuva muri uwo mwaka muri 77 gushika muri 81, watwaye ibiro bikuru vya gisirikare yari Colonel Antoine Niyungeko. Hazamwe kandi Lieutenant Colonel Charles Kazatsa kuva mu mwaka w'1981 gushika mu mwaka w'1982, akazaho Colonel Kalenzo kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1987. Hazo kandi Lieutenant Colonel Edmond Kazi yatwaye igisirikare kuva mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1989. Kuva mu mwaka w'1989 gushika mu mwaka w'1993 hariho Colonel Michel Mibarurwa. Akazaho kandi Colonel Jabi Komago yatwaye igisirikare kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1996. Hazaho Lieutenant General Vincent Niyungeko kuva mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2002. Hazamwe kandi Lieutenant General Jerime Niyoyankana yatwaye igisirikare kuva mu mwaka w'2002 gushika mu mwaka w'2005. Akaza ko General Major Samuel Gahiro yatwaye kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2009. Hakazamwe General Major Godefroid Niyombare yatwaye igisoda kuva mu mwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2012, kandi akaba hari General Prime Niyongabo yatwaye kuva mu mwaka w'2012 gushika no kuri ubu. Nkuko kandi twababwiye nuko hari ishari riri kwaragwira mu bahoze muri FDD basaba ko Prime Niyongabo yohindurwa, kandi nanone umukuru w'igihugu kandi nawe General Major Evariste Ndayishimiye ngo nawe akaba afise ubwoba ko umwanya n'umwanya General Prime Niyongabo ashobora kuzomwihinduka.
nguko rero uko amabanga yo gutwara ibiro bikuru vy'igisirikare aba ari amabanga atoroshe cyane, atoroshe habe na gato, kuko aya ni amabanga benshi basigamwo agatwe. Utasize agatwe ahavana abansi benshi, utavanye abansi benshi kandi nawe aragira ibindi bibazo byinshi ahuriramwo muri ayo mabanga, nkuko n'umukuru w'igihugu umwanya n'umwanya bayikeka ko uyu ashobora kumutembagaza. Ubukene bw'amazi bwasubiriye kwiyadukiza kandi gushasha muri quartier Cibitoke ngo bwa bufitaniye isano n'ikena ry'igitoro. Haraheze indwi muri quartier Cibitoke igice cegereye Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura atanima ry'amazi rikorotse. Ibi biruko mu gihe mu minsi iheze hari habonetse agahengwe gato amazi ngo yaraza mwijoro. Mu rugendo rero icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yagize kuri yagize kwigenekerezo ya 11 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 mu kibanza kirimo amapompo ya Regideso afasha kurungika amazi mu gisagara. Yavuze ko leta igiye kongereza ingufu kugira ayo mapompo nasubire kubura igitoro. Ngo rero ngo bituma hacabura amazi mu gisagara ca Bujumbura. Ngo turetse n'iryo kena ry'ibitoro, ayo mapompo asanzwe ari hafi y'ikiyaga Tanganyika. Iki naco kikaba kigeramiye inyubako nyinshi muri iyi minsi nk'uko bivugwa na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu. Aya niyo makuru aragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojishikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi babaherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV man bahezagire.